Amen. Haleluya. Mpagaze ahashima Imana ubu nyene ikintu Imana inkoreye kubera icupa. Jewe pastor atangwe kuvuga ngo zana icupa, nabonye icupa rya vere. Hari icupa nahora ndaribona kera nkiri umwana ruguri wacu ryaba rifise ubuda. Mbona ndaribona imbere yanje. Ryari rifise ubuntu mengana ubuda bumeze nk'uko unye rikagira akazosi kaduga. Sinzi ngene bagita, sinzi ko bandi mwaribonye. Je nahora ndaribona ruguri wacu nkiri umwana. Rero niryo natanguye kubona imbere yanje. Aho nicaye imbere yanje nkabona ariho ritereze. Havuga iryo cupa nta niryo nahora ko ntarigera ndaribona kuva shiki Bujumbura imyaka ndahamaze. Rije gute? Atanguye gusenga ntangura kumva umuriro mu mutima. Ntangura kumva mu mutwe umenga hari inzuki. Numva umenga umushatsi wose no ukurako. Avuze ngo micupa riri ku mufundikizo ho umugongo waciucikamwo kabiri. Ntanumva umugongo birase, ntangura kumva no kwigorora kujya kwinzoka. Uko yasenga niko nakumva umenga umuntu ariko arakwega ikiziriko kiboheye nk'ahantu nko ku giti. Akwega basi itopito rya elastike yira. Abandi Imana yenyeretse abantu bamanitse mu biti hejuru. Bafasha amacupa, ayo macupa babashiramo babamanika mu biti hejuru. Kweri. Genda ukuberwa kujya kumuyaga. Kumuyaga uhuhuse ni kubuzima bwa buhuhuta. Jewe nsubiye gutora ubwenge sanga njyamye hasi sinzi ngene vyagenze. Naheruse mfise n'icupa. Rero sinzi ngene vyagenze bisigaye naheruse numva iyo topi tumenga niyiri kwirakweguka iva mu ndi iva mu mugongo inzuki ziva mu mutwe nakumva ari inzuki ziva mu mutwe kuko niya yo nakumva umwenga umushati no ukurako kweri bikimfata nakumva no ukurako sinenzi nuko nkibufise andiko nikorako ngo numve kuvisa umushati none Imana irakoze irambohoye. Haleluya. Kuko twakorewe byinshi twaciye heshi. Hari ibyo twakorewe n'abitwa abakozi b'Imana n'abashetani, hari ibyo twakorewe niyo tuvuka kuko Mana nukuri Mana pastor Imana ikongera amavuta. Amen. Kandi kongera ihishurirwa rigere ku. Amen. Nukuri mukomera amashi Mana. Amashi ku Mana yacu. Mukomere n'amashi pastor wacu. Irihishurirwa si benshi barigira ngo bagerekane. Avuga ati ndabivuga nanje bingarukeko. Je narasengeye ahantu umuntu yavuga naho yaba yabonye ikintu kiri mu bantu kandi yari umupasteri agaca avuga ngo hajya bo basengera bajya abantu ngo bakishurwa ngo no kugaruka gusenga nibazogaruka. Ivyo bintu yabitubwiye ku mugaragaro tuhishuriwe ikintu kiri mu ishengero ngo tugisengere kibutsa abantu. Jewe muzoshake muri kugaruka gusa ngumane n'Imana yanje. Ngo abantu bateye ico natumwe no kubabohoza ibindi tuzomenya aho duhurira. No kuri Imana igukomeze ikurinde kuko ibisi vya bose twe twasengeye heshi twabonye vyinshi Imana ibampera umugisha bumvise gushima. Amashimeshe ku Mana yacu no kuri Imana iraguhaye ikintu gikomeye iragukuye ahantu hakomeye cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Nanje mpagaze ngaho imbere nshima Imana nari maranye indwi zibiri zagira zikwire mfise ikintu kitembagara mu nda numva kimbabaje cyane gose wamengo nibuye riteretseyo ariko ejo naho nyoye mu mazi baransengera bamaze kunsengera ndumva yuko umengo kiragiye kiraheze uyu munsi turiko turasenga niho numvise ikintu kimfashe mu rubavu umengo ni ikintu kindiye ndiyagaza kirambabaza cyane. Numvise kivuyeyo Yesu yankijije. Amen. Amashukuma. Hari kindi cyambabaza mu mutwe numva imisonga cyane byaziriye rimwe biraza byose numva umenetse umutwe cyane gose ahaduga nashaka kugenda nifashe mu mafyigo ariko bikamaramaza cyane ko navuga ati uza kumbona nifashe mu mafyigo nganuko bizoba bimaramaje natinya kwifata mu mafyigo ariko nkaca naniriza nkagenda nkatinda nkaduga umudugo. Rero aho tuhejeje gutera kuvuga Yesu ijya nyuma numvise mu mutwe umengo ni ibintu biriko birazungurukayo numva umengo ubwenge buragiye bwose gatoya abantu muri ko muragenda kuwa Mungu munyumvirize ikintu tuzokora kuwa Mungu umuntu wese azozana agafoto kajya ka passport agafoto kajya gatonya ka passport Dimanche muranyumva umuntu wese azoze yitwaje agafoto ka passport apana ifoto ijya ni kajya gatoya nuta nakagira ugenda ukarondera
musaza kazanye hari ikintu tuzokora cyakoretse kuri ako gafoto ku buzima bwawe hariho deliverance tuzokora kubw'ako ako gafoto winjire mu mugisha mu izina rya Yesu. rero numvise ibyo byose byaheze numva umeze neza mukomera amashimana Amashi ku Mana yacu. Imana imwongera amavuta pasiteri aguma akomeza kudusengera kuko iyo atabawe benshi tuba twarapfuye kuko aho nahora nsengera nta na rimwe nari byigere mbohoka mbwa amaze gushika ngaha nta munsi n'umwe ngenda ntabohotse. Imana ishimwe cyane umva ko ndayikegurukiye muyongera amashi menshi. Tunyarutse abasigaye tugerutse. Mu Yesu nashimwe. Amen. Tasubiye mu Yesu nashimwe. Amen. Jene mboye igitangaza Imana yarayinkoreye. Jejo tuvuye ngaho masengesho nashitse muhira. Shitse muhira ndugura naryamye senze. Ati je pasteur gawashe. Yavuze ko umuntu umunsi wese umunsi yaje kusenga muri no sengera arabohotse. Jene nza numva agatero karantwaye buhoro buhoro. Nza numva rya jambo baba ngo hari ikintu kijya ngo wa. Agatero kaje nza numva ngo wa. Chanda zanza mugati mu izina rya Yesu. Zanumva kandi kasuye agatiro karantwaye. Rigeze hagati. Nokuri je natwenze ndumva. Mbyutse. Nzanumva uruntu ruje ngo mwa. Nzanumva umutima wose uragiye. Agatima nzanumva ko karatera. Nshavuga ati mu izina rya Yesu naciye nzanzamuka. Yashu yandenze. Yandenze gose. Bari baje kugutora. Eba ndiyumvira chandicara ahantu natwenze nzanumva yandi amajwi menshi aza imbere yanje naguma ntwenga tuyaga n'amajwi y'Imana ngo reka iki kimeze ukuntuza ngo mbe nguraza ko yitwa Ndayisenga wewe uko ugiye yitwa Ndayisenga wabohotse. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ati kandi nta majambo menshi dukeneye kuvuga. Ati twambwe witwa Ndayisenga abantu bagoma amatagoma tuyaga ngo reka ncarabwira ati Mana terekanze tusinzire na gato yabase toya twavuze ko yitwa Ndayisenga reka tube turayaga. Ndishwe na gatwe uri kuratwengwa twenzwa n'umuntu utabona ari amajwi yumva mu mutwe ukumva utuntu tugomba tukuryohera naje nagoma ntwenga byase no komeza komera amashimana mugire neza mugendere mu izina rya Yesu. Ya kandi gato yanza numva imigisha watubwiye ryari turi ngaha mu gitoro ati umuntu wese azi ko yibwe utwiwe azoturonkana n'inyishu n'inyungu iryo jwi ryagarutse twambaye ko yitwa umwana namufashe ati wavuze ko yitwa Ndayisenga Gerard yego ati we ibintu by'iwawe n'uzobikuzanira rero ko barabijyanira kandi bizozanana n'inyungu babikwibye ku munsi wa gatandatu uzobona ku munsi w'Imana uvuye gusenga. Amare chandaje nguma nicwa nagatwengo ngo kandi mbe ukayibona na papa witwa Ndayishimi tego yitwa Ndayishimi ati kandi nta majabo menshi nkene uzovuga ibindi uzobivuga mu nyuma ati nasi mama witwa Simbaraki yego atwereka turabe iby'Imana izotugira ati naciye nabwo ati Jesse muri saa 11 burakengo mvye nsendanya dukomera amashimana mugire neza mu izina rya Yesu. Tunyarutse masaha aragiye amara ibyo yego kwibwa naribwe kweri kandi nibwa ariko gatandatu ku masaha 10 numvise amajwi ndigo ndapagasa ahantu ngo bya bintu bya turabibutse bigiye kugaruka mu izina rya Yesu. Amen. Amashimeshe ku Mana yacu bigiye kugaruka n'ukuri bigiye kugaruka. Yesu ashimwe. Amen. Najewe hano natanguye kuhaza ejo mu gatondo ariko kubwo numva yuko umenga hari ibintu nabonye ntaheruka kubona jewe naheruka kuja mu rusengero kuva muri 2006 naciye mpeba kuja mu rusengero ariko kubera na Rose umugenza nzana ejo ndaza ariko numvise igeza mikro ku muntu numvise pasteur ambwira ngo nimumanika amaboko hejuru ariko namanitse amaboko hejuru numva ikintu shira microphone ku muntu egereza microphone numva ikintu gitanguye kuduga kana gufatire ntako ntangura guhagwa umenga noda
nahazwe gatatu inca numva ibintu byose byari mu mugongo numva mengana umuswa uriyo uguma uduga numva byose biraheze Yesu nabihere komera amashimana ko yamubohoye mu izina rya Yesu igume inyongera kuguma ninjira mu rusengero nanje nkaba wafashe n'urunyene Yesu ashimwe go niho habaye aho iwawe mu izina rya Yesu Imana iguhezagire cyane Yesu wacu ahimbazwe cyane amen nanje numva gukengurukira Imana kuko aho pastor ariko arasenga dufise ry'amacupa nagiye numva ibintu byururukira mu mutwe biza bimanuka nk'uri ko aramwira nyene ibindi biduga kubera nagenda numva nyugomba umenga ndi inzoka ino muntu umenga namabuye mu mugongo umenga ibintu bishinzeyo ariko byagumye kwikirana uko pastor Byarangiye gacupa ubu ndumva yuko mfise amahoro numva rero gukengurukira Imana kuvye komera amashimana mu izina rya Yesu urumva ufise ingufu simba guca tura ubu ni metero 10 yozi simba komera amashimana ko yamutabaye mu izina rya Yesu Yesu nashimwe amen nanje ndashima Imana ku bwejo ejo hamwe basengeye impuzu je nari nazanye ishati kare nahora mfise ibintu bitekeye ngaha mugabo bari baransengeye byarahetse ejo ahejeje gusiga amavuta nyashati imisonga iciratekeza igikiriza cose numva ngomba guturika haheze iminota 5 nca numva biraheze naciye menya yuko iyo shati bari barayikoreyeko bari barakoreye ku mpuzu yanje ndashima Imana ko yambohoye yangiriye neza abumvise gushima ko komera amashimana mu izina rya Yesu iyerekwa ntabwo ryoza ngo ryijane gutyo riba rifise umuntu rigomba gukorera gera hano Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe nanjye mpagaze ngaha mvuga ubukuru bw'Imana no gukomera kwayo je nari maranye umugongo umwaka wose ndawutewe n'umuntu yankubise ampoye kubera ndusha inguvu hamejo nicaye hajya numva urandiye cyane nahora njyama hajya nikanguye nkumva umenga sinosubira kuryama nkarara nicaye ariko ejo ntawe nasubiriye kumva no mu gitondo ntawe numvise nkaba mvuze ati Yesu ashimwe amen mashimeshe kuma uyo muntu akurusha inguvu nawe Imana iguhe inguvu Hanyuma Yesu ashimwe nani ndanezerewe cyane kuba ndaha hantu jewe mu bihe birenganye gatoyi naraje ngaha ndamanuka kwa muganga ndivuza biranka mugabo mpabwa kuyaga n'abantu ndabona umuntu aranzana aha hantu aranzana merewe nabi mu maguru nashera kwa kumuriro uru rubavu rugapanda numva ngo njyame bikanka nkarira kugeza umwana navyaye aho byanka ko ndamuheka ndamuheba nk'uko umenga sinavyaye ndavuga nti Mana igikorwa ni icyawe je ngaha bansengeye ndashobora gusubira ruguru ndaduga sinzakwibagira igitangaza yatanguye kunkorera shitse ruguru mu babanyi banje hanyuma Imana impa kwiyumvira umubanyi umwe kuko twari twaranikiye impuzu hanyuma turayoberwa icyazanuye nza numva mpemu w'Imana mbwiye ngo murinde mujeko ubu nyene impuzu wanuye subiza aha hantu ndetse ndakira igipanga ntigenda guhimbura aragira ubwoba umugore acaranyikira muhira niwe yazitwaye umugabo we wenza ndamubona ntimushingana uri umubanyi wanje kugira impuzu zanje zanugwe zije mu rugo rwawe bimeze gute kandi ntawe ari yabikubwiye wumvise eka nijwi ryaje mu mutima wanje hanyuma rero umushinga ntaye muzima ati mupfasoni hariho agapira kazanywe n'imbwa sinzi wakazanye none ntingenze kukaguha ejo ntujyane mu gasyo ntimutama genda ukazane ni ukuri nagombye ko kubikubwira nk'ukuri umubanyi wanje yasi ikintu yankoreye ntiyajya ku gapira kamwe
haciye haza umukaga w'impuzu Ay. abana banje jewe dukaje tw'abana bakaduca amaboko bakagira gutya bagaca baduca epfo bakaducaha mu nda umupira w'iwanje uru rubavu gutya mu kwaha baca baraca igihimba none se hamwe nyene hari hagwa hanyuma aha kw'imoko ry'ibere barahimbura uzi ko hariyo kanseri aha uyu ni mu mwibuke ejo mugongo, aha mu mugongo barahahimbura hagira ikizingi gutya abantu bavyitegereje izo mpuzu zije maze kuzereka ababanyi baratangaye cyane ngo mbega none wirutse hehe nukuri naho nirutse n'Imana yanje yakoze igitangaza haleluya aha hantu sinzohibagira Imana repantasha yamugore igitangaza mu izina rya Yesu ejo naho Yesu yongera kungirira neza ntibyarekewe muri iyo minsi rero bya bintu biraguma biduga ndaja kwa muganga nkama ndiko ndamira ibinini bikanka ngo ntume ko mugenzi wanje ntewe je ndarushe ndagwaye ngo none ngo aho wivurije ngo none wewe bimeze gute urumva ndamaze kurambira abantu ndavuga nti Imana nakoreye uri Imana nukuri ndari mfise abasengera muga nta gikorwa cari bwakoreke ariko aha hantu sinzopfa ndahibaye haleluya ubu nijoro rero mvuye ngaha satani araza gutera igere ntinaho utera igere uribesha umuriro urasira uranyakamwo Imana imfa iramvyura ndapfukama ndasenga mpejeye gusenga ndasubira aho ndyamye biranka umwana ubu wumva gute rero wumva umeze gute ubu nukuri ndumva akantu icyo nobasaba mushishikare munshira amaboko y'Imana kuko ahantu ndi mu bintu ndimo ndageramiwe cyane Imana yaratabaye mu izina rya Yesu Kristo Imana ihabwa icubahiro wegendera mu nsinzi y'Imana gusa ugende watura insinzi umuntu wese arakurikira Imana ntacyo azoyiburiramwo Imana iragahezagirwa amen amashimeshi ku Mana yacu baratwara impuzu batagiye kuzambara ariko bagiye kuzikorera ko ibyo bazikorera ko haleluya amen nanjye ndashima Imana kubyiza ikoze muri aka kanya igihe mwafataga icupa ryugaye muriko muryugurura nanjye nari mfite ryugaye nanjye nagendanye namwe murimo mwugurura numva mfashwe n'ikintu ndakimpaga n'agahinda kenshi cyane sinabona uko mbivuga narize amosozi nakuruye amosozi menshi ariko ndizera ko bwari uburyo wari kurabohoka ndashima Imana rero ko hari ikikoze ku buzima bwanjye Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro amashimeshi ku Mana yacu ko yamugiriye neza haleluya Yesu ashimwe amen aje magaze ngashimira Imana igihe kora senga duteruye amacupa natanga kumva nayura cyane ngumva nayura numva ibitugu biraremurutse nari nimeze nk'ukuntu mugana nikoreye ibuye ntivyakunda ko mpindukira ntivyakunda ko nduza ibitugu cyo kuko ngomba kushira hejuru ariko itangwe gusenga nagira numva ikintu kinjani no kimpindukiza ngenda inyuma ngaruka ngenda inyuma numva shaka kiravuye mu bitugu ikindi kintu namvise mu mutwe haza ibintu menga n'inzuki numva biduma nkumva bikubira kubita biguma binga vyiruka iryo jipa turiteruye nge numva biguruka bigenda numva mu nda ibintu biteke biratekurutse numva mu mugongo mashimeshi ku Mana yacu ndashimira Imana ikindi kintu nshimira Imana ejo igihe duhunye muri amazi nayifise ubushe buteye ubwoba nifise ubushuhe buteye ubwoba amasaha ko agiye narashe cyane nkumva ndarumba rwose mpagaze nkumva imuzo naguma ndayifashe uko ndashimira Imana ubu munsi mwijoro narayingemye neza nesinziriye sinigeze nikoma kindi kintu nkingeruka Imana waransenge Imana ikongeza umugisha iri ivi by'ivyarase ko ntambuka sinaduga ahantu haduga byo ndakunda kwafata uku ngize ukumva magera ari umutse gisiravuye kuratandukanye n'irindi shimana ko waransengeye Imana ikongeza imbaraga ikongeza n'umugisha ubu ndyama neza ivinda ripfunya neza nkihindukiza ku mudogo ndaduga ahantu hamanuka ntamanuka hakika mwahindukiza Imana ikongeza umugisha no kwiwaragiza neza Yesu ahabwe icyubahiro amen amashimeshi ku Mana yacu mwebwe ngira ndabareke umwanya uragiye Haleluya
Haleluya. Je intahe mfise si yuno munsi ni kuva igihe ntanguye kuza gusengera ngaha. Je pasiteri yasiguye umenga yariko arasigura jenga. yari wewe nyene hajya nabo Myaka yose narimaze mu buzima ndorera amafaranga ariko ntacyo nakwishikanako. Yarayo kurya nayo gukora utuntu nyene mugabo nta migambi nabona. Ariko naraje ndabona na pasiteri ico gihe narinje mfise hariho dosiye nari mfise ndayimubwira arambwira nta na byinshi yambwiye ati wewe genda dosiye yawe igiye gucamwo. Arambwira ati ariko rero genda ugende mu nyigisho zo kubohoka. Ndagenda baratwigishije mugabo nicaye muri izo nyigisho baravuga ati uwo bikunda abatizwe mu mazi menshi. Jewe rero nicaye naguma numva ikintu kimbwira ati ubatizwe kabiri oya ntibishoboka. hariho n'abandi ngaha bameze uko nyene. Burya rero ndagenda njyamye muhira numva ikintu kimbwiye ati utegerezwa kubatizwa. Narafashe ingingo ndabatizwa nkiva mu mazi baciye bantelefona bambwira ko dosiye yabaye valide. Haleluya. Rero narije gushimira Imana. Nabyumvise. Wowe sinzi ibyo urindiriye we na. Narije gushimira Imana ndayikeza. Intahe yanje ni ndende ariko navuze tuno munsi mvuma nshima nzane n'ikimaze cyishimwe gitoya. Ambika kindi naco nzokirondera mu nyuma nshinga intahe niyaguye Imana baheza. Amashimesh kumana yacu amugiriye neza. Wewe utarabatizwa ngo urumva ngo narabatijwe wabatijwe gute? Uzoze utubwire uwo mubatizo wawe. Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe gose. Amen. Jesu narinzi ngene abantu babohoka narinzi ukubohoka ko ari bajya bakoma induru nanje Jesu ntavyo narinzi n'ukuri bwa mbere ejo narakorora nkumva umenga ino mu nda hose hararangaye hameze ubu naho ndi harya atanguye kuvuga ati nimufata amacupa narisize ngaha numva umengo imihogo igomba kuzira ndasenga riri ngaha nkumva nyene bigenda vyuguruka buke buke mu nyuma bica bija ngaha numva umusonga cyane numva ndababara gose nkaguma ngira ngo yo mu nyuma numva ibi wariko urabohoka kwari kujya wowe warindiriye ko bademera gukubita hasi numva ibitugu byose ari abameze nk'amabuye badakubitwa hasi umengo ndikoreye ibintu bindemereye numva mu kuboko n'ubu ngaha ndacababara nkumva umengo n'uruntu ruriyo rwavyimbiye nukuri ndashima Imana avuze hajya twavuze haleluya 14 numvise byose biheza ndongera ndege ngo numva ahasimbabara kandi ivyo bintu nabimaranye igihe kinini nkiba mu kanyosha kinini hamwe ngo n'umuntu yaje amponyora ko ngaha aramvunagura aya maguru ntari bakugeretse ko nk'ibiri igihumbi yego ariko ubu ndashima Imana ikongera amavuta menshi cyane Imana iguheza amashi menshi kuri Yesu iminsi nje ngaha ntiyapfuye ubusa iminsi nje ngaha umwana wanje yamuhaye akazi ubu uwo muntu w'akazi nyeneye ko aramubwira ngo we niwakora neza ngo nzokuduza ngo we n'umugera wo ngaha Imana ihabwe icyubahiro komera amashi Imana mw'isi